Kw'isoko. Kw'isoko ni ikiganiro mushikirizwa mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance. Imigwi y'umupira w'amaguru yo mu Burundi imaze igihe itanga umwimbu muke cane mu mahiganwa mpuzamakungu ijamwo. Akarorero ka hafi ni muri iri higanwa ry'ibihugu vya Afrika aho iyo migwi itashoboye gushika kure. Mbega none iyo migwi y'Uburundi ibuzwa n'iki gushika kure nk'iyindi migwi y'ibihugu mu gihe bizwi ko myinshi muri iyo migwi ifise abakinyi beza basa n'abatanga icizere c'iyo migwi ko yoshobora guserukira Uburundi. Ivyo nivyo tugiye kuganiramwo kino kiganiro kw'isoko tugiye kubashikiriza kuri mikro muri kumwe na jewe Pierre Gahungu. Musangwe ikaze. Kw'isoko. Imigwi y'umupira w'amaguru ya Aigle Noir na Flambeau du Centre yaserukiye Burundi mu nkino za Afrika yose yasezerewe ku ntambwe igira kabiri. Umugwi nserukiragihugu mu kurondera ibihugu bizokina igikombe c'isi, Uburundi bwabaye bwa gatanu mu migwi itandatu, ivyerekana ko mu mupira w'amaguru umwimbu ubandanya kuba mubi. Uko iyo migwi yagiye iritwara, reka tubibaze mugenzi wacu wa Radio Inzamba Bertrand Ngendakuriyo. Amahiganwa ahuza imigwi y'umupira w'amaguru muri Afrika ageze mu matsinda, ariko nta mugwi n'umwe mu Burundi washoboye gushika kuri iyo ntambwe. Aigle Noir yari yaserukiye Burundi mu nkino z'imigwi yabaye ya mbere iwabo ku ntambwe ya mbere, yahuye n'umugwi wa Azas Djibouti iranganya ubusa ku bundi i Bujumbura mu rukino rwo gusubiriza. Iyo migwi irongera iranganya kimwe ku kindi. Aigle Noir ibona kubandanya ku ntambwe ya kabiri kubera ico gitsindo yatsindiye hanze bitahumurije abakunzi b'uwo mugwi w'imakamba wari wagize imana utombora umugwi wo mu gihugu ca Djibouti kiba yabaye mu mupira w'amaguru. Ku ntambwe ya kabiri Aigle Noir yatomboye nabi cane kuko yahuye n'umugwi wa mbere muri Afrika ari wo Al Ahly yo muri Misiri. Abakunzi bo mugwi barabona ko gutsinda uwo mugwi ari nk'indoto, kandi ni nako vyagenze. Al Ahly yatsinze Aigle Noir Bujumbura ku kibuga Intwari, yongera itsindira Aigle Noir i Cairo mu Misiri kimwe ku busa mu rukino uwo mugwi wakinye iminota 70 utuzuye kuko bari baronse ikarati itukura, ariko ntivyawubujije gutsinda nk'uko vyari vyitezwe. Flambeau du Centre mu nkino zihuza imigwi yatwaye ibikombe iwabo mu rukino rwa mbere yatsinze umugwi wa Al Akdar Sport Club ibitsindo 2-1. Mu rukino rwo gusubiza iyo migwi yaranganije muri Libya ibitsindo 2-2. Ku ntambwe igira kabiri Flambeau du Centre yanganije na Singida Black Stars yo mu gihugu ca Tanzania igitsindo kimwe ku kindi i Bujumbura. Abakunzi ba Flambeau icizere kiraduga ko bashobora gusezerera Singida, ariko siko vyagenze kuko Flambeau yatsinzwe ibitsindo 3-1 i Dar es Salaam. Mu nkino nazo z'umugwi w'igihugu intamba mu rugamba mu itsinda F warimwo ugizwe na Côte d'Ivoire, Gabon, Gambie, Kenya na Seychelles, igihugu c'u Burundi casozera izo nkino kiri mu kibanza ca gatanu n'amanota 10, Uburundi busumvya Seychelles gusa. Mu nkino 10 Uburundi bwakinye bwatsinze 3 bunganya 1, ariko muri izo nkino bwatsinze harimwo intsinzi 2 za Seychelles iri mu bihugu vya nyuma mu mupira w'amaguru kw'isi. Uwo mwimbu ukaba utanguye gutera impungenge abakunzi b'umupira w'amaguru mu Burundi. Bertrand Ngendakuriyo arakenuye. Mbega none iyo migwi y'Uburundi ibuzwa n'iki gushika kure? Mugenzi wacu Desire Hatungimana akurikiranye hafi ibijanye n'inkino mu Burundi aratubwira ico abona uwo mwimbu muke uvako. Nko muri ayo maklube ico bivako hanini nuko mu Burundi ihiganwa ryaho ni ihiganwa riba yabaye rikoresha cane abakinyi baba bavuye mu vyicaro vyo hasi aho nyene mu gihugu c'u Burundi. Ikindi kigaragara muri ico gihugu c'u Burundi nuko iyo migwi yaho kenshi iyo umukinyi atanguye kwerekana ko ashoboye, kenshi baca bahava bakaja kuronderera ahandi cane mu gihugu c'u Rwanda, kuko ihiganwa ry'u Burundi ata mafaranga arimwo, abakinyi nabo bakaba bashaka ingene bobaho kandi bakabaho neza nk'abandi bakinyi. Ico rero kiratuma imigwi itakaza abakinyi boyifashije, bigatuma gukina izo nkino za Afrika bibagora cane. Dufate nko ku bihugu bibanyi vya Tanzania, ingene usanga nk'imigwi ya Yanga na Simba ifise abakinyi beza mu gihugu, ikongera ko abakinyi beza iba yahize mu bihugu bitandukanye vyo muri Afrika, ugasanga buri mwaka bobo intumbero yo gukina amatsinda gusa, ahubwo
intumbero no gukina n'urukino rwa nyuma muri Afrika. Ivyo bamaze kubishikako. Kubera iki umupira wa kino gihe usaba amafaranga, kubera abakinyi bagomba amafaranga menshi. Mu Burundi naho twavuga yuko ivyo gushira amafaranga menshi mu mupira w'amaguru bikiri hasi cyane. Tugiye ku mugwi serukiragihugu nawe nyene ibikenewe si bike. Murumva yuko atahandi uvoma atari muri ayo maklube yo mu gihugu, niho bateza gukura abakinyi, naho iryo higanwa riri hasi. Ugasanga nabo bakinyi kenshi bava muri iryo higanwa hatanguye kuba beza, bagiye mu Rwanda muri indi higanwa naryo nyene ridakomeye ariko gisununuye gusumba Burundi mu bijanye n'amafaranga. Benshi ugasanga niho bava, ugasanga rero umugwi serukiragihugu ntukomeye. Muri kino gihe ivyo tukunze kubona mu bindi bihugu vya Afrika nuko bakunze kuja gushaka abana bavukiye hehe, bavukiye mu bihugu vya Buraya ariko bafise amamuko muri Afrika. Mu Burundi rero abo bana barahari ariko nitubona ko bariko baraza ku bwinshi kugira baze gufasha umugwi serukiragihugu. Ababishoboye tubona bofashije igihugu sibo baza, ugasanga haracariko haza babandi bacishakisha, babona ko iyo bavukiye atamahirwe kuzokina ivyo bihugu bafise. Ikindi gituma imigwi ikomera n'abakinyi bakina mu migwi ikomeye. Navuze ko benshi bakina mu Rwanda, muri Tanzania, ibihugu tuzi bikunda kuja mu gikombe c'isi, mu gikombe ca Afrika, ni ibihugu bifise abakinyi bakina muri ya mahiganwa atanu akomeye y'Iburayi, nibura bakina no mu yandi mahiganwa y'Iburayi ariko tuzi ko akomakomeye. Aho naho Burundi nta mahirwe tuhafise cyane kuko dufise nk'umukinyi umwe gusa, Ndayishimiye Yusufu akina mu gihugu c'Ubufaransa mu mugwi wa Nice. Abandi usanga bava za Swede, za Belgique mu vyicaro vyo hasi, bigatuma rero umugwi serukiragihugu udakomera cyane. Desire Hatungimana aranatubwira n'icokorwa n'iyo migwi y'u Burundi kugira ibintu bihinduke. Mu maklub bategeza gukora ibishoboka vyose bakagumana abo bakinyi beza, ahubwo bakarondera no mu bindi bihugu abandi bakinyi bakaza kongereza inguvu z'abasanzwe bari mu gihugu, babanje gufata bamwe beza bakabagumana, bakabashakira imishahara myiza, bakabashakira amenyereza beza baba professionnel. Ivyo nivyo rero bikenewe kugira abantu bashobore kugera aho bashitse, hanyuma abakinyi bagahembwa, bakabashakira umushahara ukaboneka buri gihe. Amashirahamwe amwamwe yo kudandaza, amabanki, amassurance agafata imigwi agashiramwe amafaranga nkuko tubibona mu bindi bihugu, ico gihe imigwi yokomera. Nayo mu gihugu abana bavukira hanze batagiye ngo babegere, babashikira babasanga aho bari, bashikira abavyeyi babo, bashikira abo bana, babereke ineza kuza gukinira igihugu, na cane cyane bagatangura kubazana bakiri bato, bagatangura gukina mu migwi y'abato, bagakunda igihugu, hanyuma babahamagara bamaze gukura bakabaramenyereye gukina no mu migwi y'abakiri bato. Vyokoro bitagenze uko biragoye cyane gose ko tuzobona umugwi serukiragihugu uja mu gikombe ca Afrika, uja mu gikombe c'isi, kuko abandi bagezaho umukinyi wese yigaragaje. Dufate naho vyo bihugu vyamaze gutera imbere za Maroc, za Senegal, za Algeria, baca bagenda kumurondera hakiri kare bakamuzana akamushira mu mugwi wabo. Niko vyategezwa gukorwa kugira tushoye kuronka imigwi ikomeye y'u Burundi iseruka koko abarundi bakishima. Arakoze Desire Hatungimana kuri iyo mwihwezo mu kumva ko hakwiye gufatwa ingingo zimwe muri ico gisata zotuma abakinyi biyumvamwo ko bariko barakinira igihugu cabo, canke naco gishobora kubabeshaho bakareka kwirukira imigwi yo hanze kubera yo ibafasha kwibeshaho. Nino ngaha duce dusozerera ikiganiro kw'isoko co kuri uyu munsi. Mwakoze mwebwe mwese abariko baradukurikira. Pierre Gahungu nariko ndakibashikiriza, ndabikebanuye naho utaha. Cari ikiganiro kw'isoko.